n'akamaramazi biriko biraba muri iki gihugu. Ndasubiye kuguha kaze nshuti munywanyi twumviriza wo buherereye irya nino makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi, we wumviriza ibiganiro vyacu herereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, kuba dahengeshanya kumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino muri Afrika y'ubuseruko, abatwumviriza muri irya nino mu makungu ya kure ndabakengurukiye cane. Turi kwigerekerezo ry'15 ruhesha umwaka wa 2022, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cane ariko aravugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, eka n'irya nino mu makungu atandukanye. Kuri ubu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Ndayishimiye ari mu nama ikomeye cane muri ntare rushatsi, ikaba hari inama yiga ku vyigwa bitandukanye vyega igihugu cacu c'u Burundi, ariko arahejeje kuvuga amajambo akomeye cane. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane adushikira avuga yuko nyene icubahiro yahejeje kuvuga ijambo ryiwe ababaye cane, akarivuga nta mosozi akoroka, dore ko ngo hari bamwe mu butegetsi bo baba bamurondera ngo bamugandagure sabo ni bande. Ivyo nivyo uza kumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Sayo makuru gusa tuza kugushitsa ko turaza no kuja mu gisata c'indero. Kuri ubu ngubu abatari bakeyi barahevye ishuri ni kuzihemvo, ivyo navyo iraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Ivyo biruko mu nyuma z'uko amabarabara bandanya sanurwa. Kuri ubu ngubu mu Rumonge ibikorwa vyo gusanura ibarabara vyaratanguye, ivyo bikavugwa kubwo ibikorwa vy'umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Marshal Guillaume Bunyoni, woba yarishikiye aho nyene ivyo bikorwa bikoregwa. Si wewe gusa, hari n'abandi bategetsi bashitse. Abanyagihugu baho bavuga iki? Ivyo navyo haza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Sayo makuru gusa tuza kugushitsa ko, turaza kugushitsa ko yandi makuru akomeye cane avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho kuri ubu ngukekwa kuba yarivye miliyoni 500 y'amarundi kuri ubu yahagaritswe, ariko haragerageza kuja bukuru bibe yajabuka guru bibe agana mu kihe gihugu. Ivyo nivyo za kumviriza. Ni mu nyuma z'uko Musenyeri Simewo nta mwana wewe yagize ati cigwa c'ijambo ry'Imana gikomezwe kandi kije mu bifatirwa ko kugira ngo umunyeshure yimuke. Ese ivyo ngivyo abanyeshure babivuze kwiki? Abanyagihugu bo barabivuga kwiki? Ivyo navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Biruko mu nyuma z'uko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hoho ibintu bibandanya kuba bibi. Ni mu nyuma z'uko i Roma hoho bivurwa yuko kuri ubu papa yobagira tanga imihoho. Se koko nivyo? Ivyo navyo turaza kubigushitsa ko. Eka imbere yuko tugushitsa kw'idonido ry'aya makuru, tukusabe kumanuka munsi y'iyi video uraba handitse ijambo sabone fyonde ko uracubona hari akazogera naho nyene fyonde ko amatuje turabana mu makuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi ntuje kure bana natwe. Eka mukanya inyuma y'aka kananka tuze tugushitsa ko idonido ry'aya makuru yacu. Turabakengurukiye cane mwe mwese mutwumviriza mwabaherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twabwiye mu mpfunyafunyoza amakuru yacu, amakuru akomeye cane na cane ajanye n'inama iriko irabera muri ntare rushatsi. Inama yobowe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Ndayishimiye, yavugiwemwo ibikomeye cane. Uribaza ni ibiki? Amasoko yacu ari muri ntare rushatsi arahejeje kudushitsa ko amakuru akomeye cane y'ivyavuye mw'iyo nama. Uraza kuvyumviriza mu gusozera ibiganiro vyacu. Si ivyo gusa, tuza kugushitsa ko amakuru akomeye cane adushikiye nuko kuri ubu abahurikiye mu runani rw'amasendika y'abigisha niko sesona babagira bati hogarukanwa indinganizo y'ivyirwa ya kera n'ibibazo vya leta vyo mu mwaka wa 6 no mu wa 10. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'urunani rw'amasendika y'abigisha ko sesona Victorie Ndabananiwe mu nama rukokoma yo mu gisata c'indero yo kuri uyu w'14 ruheshi umwaka wa 2022. Bimwe mu vyo basavye ko vyohinyanyurwa nibi bikurikira. Basavye ko hokongerezwa ibirasi by'amashuri n'ibikoresho bikwiye. Barongera kandi basaba ko hotunganywa inyigisho zo gushikiriza ubumenyi abigisha n'imiburiburi rimwe mu myaka 3. Si ivyo gusa kandi hanavuzwe ku bijanye n'uko
hogwizwa ibigo vyo gushikiriza ubumenyi abigisha bo mu mashure mato mato n'ayisumbuye n'imiburiburi ikigo kimwe mu ntara. Umwuga wo kwigisha nawo nyene wavuzwe ko wahabwa agaciro kugira uhurumbirwe cane mu kuronswa uturusho tumwe tumwe nk'uburaro, ingurane, uburyo bwo kwiyunguruza n'ibindi vyinshi. Ese wewe hari ico ubona cagirirwa abigisha? Manuka munsi y'ivideo ushireko comment, hama turaza kuyishitsa aho igomba kugera. Sayo makuru gusa mu bijanye n'indero hoho, abana 28 kuri 58 bari bahevye ishure mu gice ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi 2021 2022 bagarutse mu gice ca gatatu, aho ni kw'ishure shingiro ry'Ikarare mu buyobozi bw'indero bwa komine Makamba, aho abo banyeshure bagarutse inyuma y'amanama yo guhimiriza yagirishijwe n'abajejwe intwaro ku mitumba. Umuyobozi w'indero wa Ekofu Kirare asigura ko benshi mu baheba ari abana bataba barihiriwe amahera y'urwubako n'ay'abakutsa kivi, ayo nayo ari hagati y'igihumbi 500 n'ibihumbi 2 y'amarundi ku gice. Abandi akaba ari abigeme baheba ishure bageze mu myaka ya 5, 6, 7 canke se 8 bagiye gushingurwa, bo abahungu nabo bamaze kubona ko amikoro atari ikirenga mu miryango yabo baca bajabuka muri Tanzania yo gupagasa. Daforoza niyo nsaba, umuyobozi w'iryo shure, akaba asaba ko abavyeyi bahimirizwa cane bagashira imbere indero y'abana kugira ngo umwana agire kazoza keza. Naho mu yandi makuru, mu vyo twakubwiye tuza no kugushitsa kwamwe mu majambo y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Ndayishimiye kuri ubu muri Narushatsi hariko haraba inama ikomeye cane. Kimwe mu vyizwe ko nuko intara zoba zigiye gutunganywa gushasha. Ese ivyo vyaba ari vyo? Ivyo ni biriko birihwezwa ko mu nama nshikiranganji yo kuri uyu wa 15 Ruheshi umwaka wa 2022 iriko irabera mu biro vy'umukuru w'igihugu irongowe na nyene icubahiro General Major Ndayishimiye. Ku rutonde rw'ibitegekanijwe kwigwa harimwo integuro y'itegeko ritunganywa gushasha intara, amakomine, zone, imitumba n'amakartier bigize igihugu c'u Burundi. Hari n'ibindi vyinshi muza kumviriza mu majambo y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Ndayishimiye. Ni mu nyuma z'uko twakubwiye ko mu bikorwa vyo gusanura amabarabara kuri ubu ngubu ibikorwa vyo gusanura ibarabara Gitaza Rumonge ngo biri gutangura. Umushikiranganji wa mbere Marshal Guillaume Bunyoni yarishikiye kuraba ukungene ibikorwa vy'ibarabara Rumonge Gitaza kuwa 2 Ruheshi aho bigeze, asiga atanze ikiringo c'indwi imwe gusa kugira ngo ibikorwa nyezina bibe vyatanguye. Nayo umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ibikorwa vya leta Nsanganiye umwami Dewo nawe yarishikiye kuri uyu w'14 Ruheshi kuraba ko ikiringo catanzwe cubahirijwe. Yasanze ibikorwa koko vyatanguye, amamashine ari ku kivi ku ruhande rwa Rumonge Nyanzarake, naho ngo intambwe irashimishije. Abazokorera iyo barabara barahejeje kubaka aho bazoba mu Kigwena. Ikibazo co guharura imizibukiro caravuye mu nzira kuko itegeko rishinga ukungene imizibukiro itangwa ryarabonetse. Nubwo uwo mushikiranganji atatanze itariki ibikorwa nyezina bizotangurira, arizeza ko ari vuba cane. Ivyo biruko mu nyuma zaho Musenyeri Simone nta mwana agira ati icigwa c'ijambo ry'Imana gikomejwe kandi kije mu bifatirwa ko kugira umunyeshure yimuke nk'uwuserukiye abarongozi b'amashengero baterera mu gisata c'indero. Musenyeri Simoni nta mwana yagize cashikiriza mu nama rukokoma yateraniye mu gisata c'indero yatangujwe uno munsi kw'ihoteri ya Detente mu gisagara ca Bujumbura. Mu vyo yashikirije yahereye ku gusaba ko leta yo kwibuka n'abandi banyeshuri biga mu makaminuza yigenga batatoye ikibazo ca leta bakaza bararonswa agafashanyo ngurane ngo nabo ko bafasha kuko baba bagakeneye. Yongeye kandi arasaba ko hatoshirwa imbere ivyigwa vy'ubuhinga bibagirwe ivyigwa vy'indimi n'umubano
nk'uko bimeze byose bikora neza iyo bikoranye nta na kimwe cari gikwiye kwibagira. Ayo niyo majambo nyene yashikirije kandi ko icigwa c'ijambo ry'Imana kija ku rutonde rw'ivyigwa bifatirwa kw'amanota atuma umunyeshure yimuka, ngo na cane cane ko mw'ibwirizwa shingiro handitse ko twashize Imana imbere mu Burundi. Ivyo nyene abanyagihugu bamwe bamwe bakaba babishimye cane. Uyu yitwa Clovis Iradukunda yarungitse ubutumwa bwiwe agira ati ivyavuzwe vyinshi ni vyiza, ni ukuri nk'ubu boshira mu bikorwa ntibiba amajambo gusa, vyoba vyiza indimi canke serange mu majambo y'igifaransa n'ibijanye n'ivyigwa vy'imibano science sociale et humaine boraba ukuntu babisubiza agateka bigasubira mu mashure y'indaro interna kugira vyigwe mu mwanya ukwiye kandi neza, kuko ivyigwa vyose niho bishingiye. Burya indimi n'imibano birakenewe mu iterambere ry'igihugu. Nayo Eric Ndayiragije we akagira ati ku bwanje nayo bibagiye gushira igisata carange muri école d'excellence birakwiye ko naco nyene bacibuka. Ikindi nibarabe ibi twama tubona kuri réseaux sociaux vy'abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi basaba ivyo bafitiye uburenganzira bitorerwe inyishu canke se pré Bruce. Kwiga si ukubona abigisha amashure n'umunyeshure gusa. Ivyo biruko mu nyuma z'uko Tarisise Tageti Tunga bose wewe yagize ati ivy'Imana mu rushengero canke se mu misigiti, ivyigwa navyo mw'ishure niho tuzoba dutanguye kumenya ivyo turimwo, tureke kuvanga ibitavangika. Biruko mu nyuma z'uko Tididie Veni Iterateka wewe yavuze ati hamwe hotangwa Play Bruce ku batatoye exeta ntaho bitaniye no guha igikombe umuntu yatsinzwe mu rukino. Nayo Nkabire Lionel we bakavuga ngo ok. Nayo Shimi Gerard wewe akagira ati nareke gufyina. Ibwirizwa shingiro nyene rivuga ko Burundi ata dini na rimwe buhengamiye ko. Sinumva igituma abarundi bose bohatwa kwiga inyigisho za gaturika mu mashure kandi bose atari abagatolika. Niwe nyene dusoreje ko ubutumwa abanyagihugu bashize kuri vya bindi vyatangazwa na Musenyeri. Kuri ubu andi makuru akomeye cane avugwa mw'idini ya Katurika nuko Papa Francisco yoba agiye gutanga imihoho. Imvovo yavyo ngo ikaba ari amagara y'uwo mwongere wa Eklezia Gaturika yoba atifashe neza, na cane cane ko Papa afise ububabare bwo mw'ivi bituma agendera mu kigwingiri, akaba mbere ari nayo mpamvu aheruka guhagarika urugendo rwiwe rwari rutegekanijwe kuba mu bihugu vya Sudani y'Epfo na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyindi mpamvu ituma ibinyamakuru vyibaza ko Papa agiye gutanga imihoho no kubona yaratumye ku inama y'abakaridinari mu kwezi kwa munane kuza, mu gihe iyo nama itari bwagere gutumwa ko. Mbere muri iyo nama hakaba hategekanijwe gushiraho abakaridinari 21. Hari izindi mvo nyene nyinshi zituma bivugwa yuko iyo Papa yabagiye gutanga imihoho. Izo muzagenda murazumviriza mu makuru yacu azaye. Noneho twumve amajambo ya nyene cubahiro General Major Everest Ndayishimiye. Ese ntibande bagira bamugandagure, aragandagurirwa iki? Ivyo byose aravyivugira. Iki kimubabaza navyo nyene uraza kuvyumviriza. Abana natwe mu nyuma turaza tugushitsa ko ayandi makuru avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nimumwumvirize. Kubona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore, ngasanga nta komine nimwe ibuzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bararira, barizwa n'iki? Ubutungane. Mbwira umukuru w'igihugu wacu biki wogira iki? Na cane cane uzirikana neza ico ujejwe, uzirikana neza ico ujejwe, ugaza usanga bose bariko bararira. Umuto akarira, umukuru akarira, bose bakarira. None ico gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira, umwene w'igihugu akarira, umunyamahanga arakeneye Burundi akarira, ico gihugu ni cahere kandi arira kubera ubutungane. Ico gihugu citwa ngwiki? Tashaka kwega umuriro. Imana araduhaye amahoro
turagenda muko umuriro duce dusubira tukwege ubunyene ubu tukwege kwege. Yumvire ndagenda mu komini nyene cyubahiro mukuru w'igihugu, twebwe ingorane dufise ni kibazo c'abacamanza. Ubukene dufise tubutewe n'abacamanza. Ubu ntukironka urubanza utagurishije impene, utagurishije inka, utagurishije itongo, ntugitunganirizwa. Ubukene bwose rero ubona dufise ntuturondere ngo twe turabakozi, turakora, turorora, turarima, mugabo vyose tubihereza mu bacamanza. Ubukene dufise uko nyene none sivyo bambwira mwana ntimwamuvyumva ndi mu ntara zinyuranye ngo ubukene dufise tubutewe n'abacamanza. Abo bacamanza batera ubukene mu gihugu bigenda gute? Abo ni bamwe. Abandi bakambwira bati ni haba ubona ubwicanyi buri kuburaho muri iki gihugu butegwa n'abacamanza. Aha muri ko muravuga ngo sivyo. Quand il n'y a pas de justice publique, il y a justice privée. Iyo ata mucamanza ariho baragwicira. Iyo ata rubanza ata mucamanza wa mu gihugu, abene gihugu baca bicira urubanza. Barambwiye bati ni waba ubona ubwicanyi buri kuba mu Burundi butegwa n'abacamanza. Ndagenda ndarondera ndasaba amategeko yose nsanga urwego rw'ubutungane mu Burundi ruriho. Ndarusoma neza ingene rutunganije nsanga urwego rw'ubutungane ruriho muri iki gihugu. No kuvuga yuko abene gihugu ntibariko bidogera urwego rw'ubutungane ruriho rubuze abacamanza. Ubutungane mu Burundi buriho, dusaba amategeko yose buriho kandi butunganije neza, tubuze abacamanza. Murabona aba bantu bari muri ngaha ubunyene mwohinduka, ubunyene ubu Burundi bwaca bugira amahoro atagira uko angana. Burya muriteguriye guhinduka mwebwe. Ubunyene urabona kumungana aha muri iyi nzu ubunyene mutima mweranda yoza. Mwese agaca bajamo kumwe yagenda babatumwa 12 agacaca mu umwe wese Uburundi bwaca buronka amahoro. Wa mugani wa La Fontaine ngo urubanza rwa marukukira wiganje ngo udafise amahera nturondere. Iyo banganya amahera naho ruca rubikwa muri banki ngo urarura bukavuga uti jewe bakaguha amahera bati ntiruje mu ngiro runyegeze. Tugende kugira rusasuma imanza ibihumbi 70 gahiga mama amajana imanza ibihumbi 200 na mwashize mu mabanki zizokunguka ngahe? Ibihumbi 250 z'abagashiye ko muri hehe? Urumva abantu ibihumbi 100 uno munsi bashatse bo kwicana. Mwumva harimwe batayo zingahe? Fata umuvyeyi ahitanane n'abana biwe baje kugwana kugira ngo ubutungane bw'abutungane. Umuvyeyi wese n'abana biwe batonde. Mwumva abarundi bangana iki bagira bicana bitewe n'ubutungane. Ntibitewe n'ubutungane, bitewe n'abacamanza. Ngo mwazinyegeje mu kabati izari zizwe officiellement byari ibihumbi bingahe? Mwabinyegeje mu kabati ngo imanza ntezeja mu ngiro ngo mu buzima iduga. Mwazishize mu kabati imiduga izoshiza kuzikurayo. Mwarazinyegeje. Kunyegeza urubanza rwacitse ngo guhava ruja mu ngiro ngo reka nihahera imyaka 2 duce turusu ukazibona intahe y'icese rasubiye gutonda yari yarahejeje haheze imyaka 2 urubanza rwa marukukira wiganje. Izinyegezwa izo nka guca ngo nuko ngo mbona ntaho ndarucuru ngo urabona ngo ujya mu jama wanje urabona yampaye miliyoni 100 none sindaruca kuko gohava atsindwa ngo ujya n'umugenzi ngo ujya niki. Abandi bakumvikana ingene barya ivya leta umucamanza akaja hamwe n'umuavoka urya bakumvikana ngo leta twoshobora kwiba miliyaridi 5 tuzoca tuyagabura gute?
amahera yo kubatsa amashure, yo kubatse ibitaro, yo kubatsa amabarabara, yo guza ijya miduga muri ko muravuga ngo dukeneye imiduga, mugabo mwahejeje kwiba ya mahera y'igihugu yoguze wa muduga. Dukeneye gukorera ahantu heza, mugabo muhejeje kwiba miliyaridi 5 zo kubatsa ahandi mukorera. Muji inama. Ntushobora kumbwira ngo waretse guca imanza kubera habuze umuduga mu gihe wewe mwagiye inama yo kwiba miliyaridi 10 leta. Ngo mwabuze imiduga, izo miliyaridi mwirirwa murafashanya n'abavoka kwiba amahera y'igihugu. Ayo mahera so yo guze imiduga, so yo kubatsa amasentare, so yo bahaye imishahara myiza. None muheze kuyiba muyashira mu mifuko yanyu, muca muvuga ngo igihugu nikibahe kiyakura hehe ko yararya nyene. Abantu baratuntuye, amarira yabo yarashikiriye. Je ndavuga imbere yuko ndira, reka mbaze gende ndirira imbere yabo. Ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba. Nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yanyu, nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yanyu. Munyita se barundi, urazi guheza kubwira umuntu ngo papa ugacumuriza we akarira gahwera kandi umurenganije, ari wewe umurenganije. Hani mwiyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga 1000 kandi gasanti barira busema. Reka basindire mu kibanza cyabo kuko mwe ntimwahora mubabona. Nta assemblée générale y'abarundi miliyoni 12 muzobona, mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10. Reka rero ko bo bataja kuri stade ahantu bokwirwa ngo barire, jewe ndire mu kibanza cyabo kugira ngo mwumva ayo marira yanje basi, muyumvirize basi, muyumva marira yanje mfise kwizina ry'abene gihugu, kwizina ry'abene gihugu ndiko ndarira. Nani mwantu ngo ndabaserukire. Abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu Burundi, muca muji inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana. Muji inama ingene ngo nazana rya mahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana, mukabije inama neza. Nta munyamahanga kizana imitahe mu Burundi, muga mushaka iterambere. Bose barahevye kuza. Mugabo muri mu manama murabona rero nimuza murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba. Ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe? Yibwa ntagira umuburanira. Umurundi asigaye yanka kugira kore project ntiyemera, avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza. None ndabihevye, none ico gihugu kizotera imbere gute? Muzoronka imiduga mukoresha gute? Muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere? Ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ribayeho, nta mahoro, nta terambere. Abirwa baricira imanza banganiki. None nk'ubu bajya abantu bariko bica abantu ku kwihora, nibo bazoja mu muriro cyane nimwebwe muzoja mu muriro? Umuntu yishe umuntu kubera yabuze ubutungane, niwe azoja mu muriro cyane nimwe muzoja mu muriro? Genda musome Déclaration universelle des droits de l'homme ya ONU muri préambule, sinzi ko aragace ka kangahe, muga muzosoma ahantu handitse ngo considéra qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas révolté, ne soit pas contraint de se révolter contre la tyrannie et l'oppression. Ndasubiramwe kuko ndazi ko mudasoma. Considéra qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Abene gihugu twovuga tutubutugira twigirira ubucamanza bwanyu mwese nimwotaha ngaha. Imiliyoni 11 zibakondane para abantu badashika n'ibihumbi 100. Ega hari abiyumvira ngo abacamanza rero ngo bavuze ngo ntawuvugiriza. Okay, so mubwirizwa shingiro ubucamanza buca imanza kwizina ryande. Okay, bigize nabo bica bigenda gute? Biyizi abacamanza ntimuca mu abene gihugu namwe.
uno munsi bari babizeye barabadereze ngo muzice, none mwase kuzica bene gihugu bazoza bavuga bati tuviremwo tuzicire natwe. Nakamara amazi biriko biraba muri iki gihugu. Eka bakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwigenekerezo ry'15 ruheshi umwaka wa 2022 bahekaze kandi mu makuru yacu n'ibiganiro vya minsi yose. Wewe ico usabwa manuka nsi iyi video urabahanditse ijambo sabono fyonde ko uracubona hari akazogera naho nyene fyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntuje kure. Iyi ni Bagiye TV.